Bamwe ngo atwaye umukobwa agendana ubumuga, abandi ngo atwaye umukobwa yavukanye ubumuga, bivanye n'uko yakunze kumupostinga hari ibihimba bimwe bimwe vyiwe yanyegeje, ndavuga nk'izuru cangwe se amaboko. Ni zimwe muri post Idris Uwase Mavumba yagenda akora ku mukunzi wiwe cangwe se ko bagiye kubakana vuba, ariko hakaba hari ibihimba bimwe bimwe ashobora kunyegeza bivanye n'ico we yashaka cangwe se bivanye n'uko yashaka kuvugisha abantu amajambo menshi. Ni Idris Uwase Mavumba nokubwira neza yuko ari umwe mu bantu azi kwidandaza cangwe se azi social media ico arico. Yes, nta mukunzi wiwe afise ubumuga cangwe se nta mukunzi wiwe yavukanye ubumuga, ahubwo ivyo vyose yabikora kugira ngo ashobore kuvugisha abantu cangwe se ashobore kuvugisha imbuga nkoranyambaga cangwe se imbuga nkoranyambaga zishobore kumwandika. Ni umwe mu bantu azi kwidandaza nkuko nabivuze, ni umwe mu bantu azi kwibrandinga cane, ni umwe mu bantu yakoreye industry igihe kinini cane, ni umwe mu bantu atuma industry y'Uburundi igera kure, ni umwe mu bantu akunze gufasha abaririmbyi b'abarundi, ni umwe mu bantu yatumye abaririmbyi benshi b'abarundi batera imbere. Murabizi neza yuko umwe mu baririmvyikazi b'abarundi Natasha Lanoma aherutse kumwemerera intererano kuri mariage yiwe, aho yamubwiye ati je nzogukorera ikintu ku buryo uzobona ati Natasha ni Natasha. Yes, ni bimwe rero mu bintu twiteze. Mbega Natasha Lanoma ni kihe kintu azokora ku rubanza rwa Idris Uwase Mavumba? Mbega anayahe mateka azomukorera? Murabizi neza yuko Natasha akunze gukorera abantu benshi bamushimishije. Mbega Idris nawe azomukorera iki kuri mariage yiwe nkuko yavyemeye? Yes, ni Natasha iyo aguhaye utidoga. Murabizi neza yuko yafashije benshi, harimo na Mr Fyeta Fyeta. Navuga neza yuko yamukuye mw'ibarabara, ashobora kumuha akazi, ashobora gutuma agira hakora cangwe se ashobora kumuha akazi muri Club du Lac Tanganyika. Mbega Idris Uwase Mavumba nawe azomukora iki kuri mariage yiwe nkuko yavyiyemeje? Yes, nkuko nabikubwiye rero, hari ku munsi w'ejo aho Idris Uwase Mavumba n'umukunzi we cangwe se nabo bagiye kubakana, bagenda gusezerana imbere y'igihugu cangwe se bagiye kwandikwa mw'ikomine, ndavuga guhabwa umugisha n'igihugu. Murabizi neza yuko kugira mariage uba wahawe uburenganzira cangwe se wahawe umugisha n'igihugu, igihugu kikavyemeza ati genda mwibanire akaramata. Mu mategeko ya Bibiliya mutegerezwa guca mu rusengero mugaca mu gihugu aho se n'ahantu muja kwaka umugisha kugira ngo urugo rwanyu ruze rube amakara ntirube urubeya. Nkuko rero ndiko ndabikubwira, hari ku munsi w'ejo aho Idris Uwase Mavumba yagenda kwandikwa mw'ikomine, niho hatangura gusohoka amafoto afashe idarapo ari kumwe n'umukunzi wiwe, afashe idarapo ry'igihugu cacu c'Uburundi, afashe idarapo ryiza ry'igihugu cacu c'Uburundi, ari kumwe n'uwo bagiye kubakana. Ni couple yavugishije abantu amajambo menshi, ni couple yatumye aba bavuga ariya abandi bakavuga ya, bivanye n'uko yakunze gusohora zimwe mw'ifoto umukunzi wiwe yashizeko utuntu ku bihimba bimwe bimwe vy'umubiri wiwe, ndavuga nk'izuru cangwe se ukuboko, aho yakunda kubinyegeza bivanye n'ico yashaka kuvugisha abantu cangwe se bivanye nuko yashaka ko imbuga nkoranyambaga zimuvuga. Nkuko nabikubwiye, ni umwe mu bantu akunze kuvuga cane ku mbuga nkoranyambaga, ni umwe mu bantu akunze kuvugisha industry cangwe se akunze gutuma umuziki ugera kure, cangwe se akunze gutuma showbiz yo mu Burundi iryoha, showbiz y'i Bujumbura imera neza. Idris Uwase Mavumba rero ku munsi w'ejo yagiye kwandikwa mw'ikomine, aho benshi bavuga ati courage cangwe se congratulation, bivanye n'uko yakoze amateka benshi bifuza gukora ariko vyabananiye. Hari benshi bashaka gushika kw'ico kintu, ariko nkuko rero nakomeje ndabikubwira, hari ku munsi w'ejo aho bafata idarapo n'umukunzi wiwe, baraherekejwe n'inshuti n'abagenzi kugira ngo baze bababere icabona. Yes, ni Idris Uwase Mavumba rero nkuko nariko ndabikubwira, akunze kuvugisha imbuga nkoranyambaga, akunze gutuma abenshi bagira ico bamuvugako bivanye nuko ari umwe mu bantu bagwaniye industry igihugu umwanya muremure, nuko ari mu bantu bagwaniye igihugu
ariko muri showbiz cyangwa se mu muziki wa 257 ni umwe mu bantu atuma umuziki w'Uburundi ugera kure, ni umwe mu bantu atuma industry y'Uburundi igira akanovera bivanye n'uko abikoze igihe kirekire. Ni Idris Uwase Mavumba akuva kera cyane aserukira Primusic, yari umwe mu bantu bakomeye cyane muri staff ya Primusic, aho yagendana n'abastari bakomeye ico gihe, ndavuga nk'aba Big Farious, ndabavuga ba Sadbi, ndavuga abaremvyi benshi bagiye batandukanye ba Kidumu, Kibido, Kibuganizo. Yes, ni Idris Uwase Mavumba yahoze ari muri staff ikomeye cyane ya Primusic ico gihe. Primusic yari ikomeye cyane mu muziki w'Uburundi. Ni Idris Uwase Mavumba rero akoreye industry igihe kinini, ariko rero agiye kuba kugwiwe vuba cyane. Murabizi neza yuko mu minsi iheze yagiye gukora ico bitwa dot, yagiye gutanga amafaranga iwabo n'umukobwa kugira ngo n'umuryango ubahereze umugisha. Murabizi neza yuko ibigiye inama bigira imana. Barashitse rero iwabo barakora dot, mwarayibonye, yari yambaye neza cyane, yari yambaye impuzu zavugije abantu amajambo menshi, aho yashoboye kugenda n'ibirenge bivaye na style yambaye, ariko ntabwo yagiye n'ibirenge ngo ni kubera ko yarabuze ibirato habe namba, ahubwo yari style yambaye za style zo mu bwami, yari yambaye nko mu bwami, za style za kera zo mu bami, nizo yagiye gusaba yambaye. Yes, Idris Uwase Mavumba rero ku munsi w'ejo yagenda gusaba ko yokwandikwa, igihugu kikamuha umugisha cyangwa se igihugu kikemeza neza yuko agiye kubana n'umwe mu bakunzi biwe cyangwa se n'umwe mu biyemeje kubana. Yesa, vuba cyane rero mariage yabo iraba ibitangaza bikoreke. Mbega mariage yabo izoba imeze gute? Kuko nabikubwiye ati Natasha Lanoma yari yemeje gufasha umwe mu bantu azwi izina rya Simbizi Uwase Mavumba, bivanye n'ivyo yamuvuzeko cyangwa se bivanye na post yakoze abicishije kuri page yiwe ya Idris Uwase Mavumba, cyangwa se biciye mu kiganiro yari yakoreye ku kinyamakuru Silent Vibe, ku kinyamakuru cha Andre Minushe. By the way, ni Idris Uwase Mavumba rero yakoze ikiganiro kuri ico kinyamakuru, ariko aza gufata agapande gatoya akavuga kuri Natasha ku giteramo agiye gukora vuba cane, aca agapostinga kuri page yiwe kugira ngo Natasha aze kukabona. Ni Natasha rero amaze kukabona, aho yaciye akora post yihuta, aho yavuze ati muravyibuka abankurikirana nabicije ngaha, ndavuga ati Natasha aremereye Idris Uwase Mavumba kumufasha bishoboka kuri mariage yiwe, aho yavuze ati agiye kugukorera ikintu ku buryo uzobona ati Natasha n'uyu, ati wahora unyumva ku matwi ntiwari bwambone, tari kugiye kubona Natasha uwo ari we. Ni benshi rero biteze, mbega umuririmvyikazi w'Umurundi akunze gufasha abasani benshi. Murabizi ko yigeze gufasha Alvin Smith, yakoze post cyangwa se yamwanditse ko yakoze hashtag kuri post yiwe. Benshi rero turibaza ati mbega ni kihe kintu Natasha agiye gukorera Idris Uwase Mavumba kuri mariage yiwe? Mbega ni kihe kintu azokorera si Mavumba gitangaje kuri marriage yiwe? Yes, ni mariage rero irindiranye gishika n'abantu benshi, aho benshi yakoze ibintu batari bizeye ko yobikora. Ni umuntu yakuze kuvuga terme ivyunguka, abantu barongoye ati agiye gukora ibitunguka. Ni ibintu rero benshi batari biteze yuko Uwase Mavumba yokora, bivanye n'uko ababikora, abagerageza kubikora yavuga ko bagiye gukora ibintu bitunguka. Yes, vuba cyane rero mariage yiwe tuyitegurire. Mbega nimbura umukunzi wa industry, nimbura umukunzi wa showbiz, mbega mariage ya Idris uyiteguriye gute? Ni mariage izoba isiguye iki kuri wewe? Vuba cyane ndabazanira andi makuru avugwa kuri mariage ya Idris Uwase Mavumba. Je urumva kuri micro Ishobo Radio, wasaba promoter bose mu gihugu, ata papa na mwana, kugira ngo umwana habanza kubaho papa. Narakubwiye ati nimba wifuza kumenya amakuru y'Ubujumbura, nimba wifuza kumenya showbiz y'Ubujumbura, showbiz yo mu Burundi, kandi uzoyumva ataraha nyene, ico nagusabye gusa no gukora subscribe kugira ngo uzurumva byinshi bigiye bitandukanye biciye kuri no media, biciye kuri kino kinyamakuru. Niba utarakora subscribe, please yikore right now kugira ngo
uze urahabwa amakuru yizewe atandi uzoyasanga vya bindi abandi batinya kuvuga uzobisanga ngaha. Ariko by the way reka ngireko nkeza Idris Uwase Mavumba kuba yateye intambwe idasubira inyuma, tumubwira ati congratulation kuri mariage yiwe, tuzoja kumushigikira kuko yakoze ibikora inka, yakoze ibyo benshi bifuza gukora, hari ababishitseko canke abatarabishikako, ariko ni ikintu wokwipfuriza buri wese kugira mariage. Ni umunsi utibagira mu buzima, ni ikintu kiryohera abavyeyi, ni ikintu kiryohera inshuti n'abagenzi, ni ikintu kiryohera n'igihugu muri rusange, kuko ushobora kugira mariage igihugu kitavyemeje, mu gihe kivyemeje nuko ari umunezero. By the way congratulation, congratulation, congratulation Idris Uwase Mavumba, uzugira urugo ruhire, uzuvyare hungu na kobwa, uzugira ibirara hanze n'ibirara mu nzu, big up sana.